N'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa, ndetse yewe nawe udukurikira uri hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndaguhaye kaze, ndagukengurukiye cane. Ano makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira: ni amakuru atari meza, ni amakuru y'umubabaro, ni amakuru ateye agashavu. Igitega hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka yababa 45 caratowe kuri uyu w'Imana muri karitiye Magarama mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Igipolisi kivuga ko hari isanganya ryo mw'ibarabara, ariko amasoko mu ntwaro yo avuga ko uwo mugabo ata gikomere na kimwe yari afise. Uwo yatowe nta kimuranga na kimwe yari afise. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Nayo ikiremba hoho hari umusore apfunzwe kubera ubwicanyi. Aroni Bimenyimana w'imyaka 18 hapfungiwe mu gasho ko ku biro vy'igipolisi c'i Ngozi mu buraruko bw'Uburundi kuva kuri uyu wa mbere. Akekwa kuba yarishe uwo yarareheje. Iryo bara ryabereye ku musozi wa Kagarama muri komine ya Kiremba muri iyo ntara. Abajejwe intwaro baremeza ayo makuru. Ino nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu ntara ya Rumonge hoho hari umugabo akiri muto yishwe n'imvubu. Umugabo w'imyaka 18 yaratewe n'imvubu hafi ya Tanganyika. Ababa ku nkengera y'ico kiyaga bavuga ko batekewe n'ubwoba. Uwo mugabo yishwe n'iyo mvubu yahambwe kuri uwu wa mbere mw'itongo ry'abapfuye ryo mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Ikiziga c'uwo yishwe n'iyo mvubu cari catowe ku mutaga wo kuri uwu wa mbere, aho uruzi Dama rwinjirira mu kiyaga Tanganyika ku nkengera ya karitiye Nkayamba muri zone na komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Ino nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu ntara ya Cankuzo hoho umukenyezi n'umuhungu wiwe baciriwe umunyororo wo guherayo. Jacqueline Kanyange n'umuhungu wiwe Jean de Dieu Hagabimana w'imyaka 24 barengukijwe mu rubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi. Hari kuri uyu wa mbere wa 30 Gitugutu 2023 bagiriwe n'icaha co kwica Magnifique Irankunda, umuhungu hakaba n'umuvukanyi wabo bagiriwe n'icaha. Iyo nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Esayo gusa ayo makuru hamwe n'ayandi ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko mukabandanya urashikirwa n'ano makuru ku buryo butosohoye kandi buramvuye kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye. Ano makuru rero ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Igitega hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka yababa 45 caratuwe kuri uw'Imana muri karitiye Magarama mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Igipolisi kivuga ko hari isanganya ryo mw'ibarabara, ariko amasoko mu ntwaro yo avuga ko uwo mugabo ata gikomere na kimwe yari afise. Uwo yatowe nta kimuranga na kimwe yari afise. Bamwe mu bashitse aho yatowe babona ko uwo mugabo w'imyaka ishika 40 yoba yariciwe ahandi hakazanwa gutabwa muri ico kibanza. Ibihushane mu bivugwa. Amasoko mu gipolisi yoyo avuga ko uwo mugabo yahora yikorera ibidandazwa mu gisagara ca Gitega. Yarazwi ku izina rya Shewusi, akaba yishwe n'isanganya ryo mw'ibarabara. Kubw'iryo soko nyene uwo mugabo yagonzwe na tukutuku. Umukuru wa karitiye Magarama Leandre Nzibarega we avuga ko uwo yishwe ata gikomere na kimwe yari afise ku mubiri wiwe. Amatohoza ariko araba mu ntumbero yo kumenya icamwishe, ubwo akaba ariko asigura. Ikiziga ciwe kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vy'akarere ka Gitega. Umuntu umwe yarahagaritswe aca ajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Gitega ku mvo z'amatohoza. Nayo mu bindi kandi ni uko i Kiremba hari umusore apfunzwe kubera ubwicanyi.
Aaron Bimenyimana w'imyaka 18 apfungiwe mu gasho ko ku biro vy'igipolisi c'i Ngozi mu buraruko bw'Uburundi kuva kuri uyu wa mbere. Akekwa kuba yarishe uwo yarareheje. Iryo bara ryabereye ku musozi wa Kagarama muri komine ya Kiremba muri iyo ntara. Abajejwe intwaro baremeza ayo makuru. Korodine Uwingabiye w'imyaka 18 yarishwe bunyamaswa amaze kumenyesha umukunzi wiwe ko yibungenze nk'uko bivugwa n'ababanyi. Aaron Bimenyimana yaciye amukerera ubwo nyene nk'uko abaduhaye amakuru babivuga. Abajejwe intwaro baremeza iyo nkuru. Ku bwa Emmanuel Uwimana, musitanteri wa komine ya Kiremba, uwo mwicanyi yahamvye uwo mukobwa mu kinogo kiri hafi y'inzu. Uwo musore yari asanzwe akora akazi k'ubunyezamu, yararira iyo nzu n'imirima nk'uko amakuru avayo abivuga. Ubu akaba afungiwe mu gasho ko ku biro vy'igipolisi mu ntara ya Ngozi. Igipolisi cemeza ko catanguye amatohoza. Nayo mu bindi kandi ni uko mu ntara ya Rumonge hari umugabo akiri muto yishwe n'imvubu. Umugabo w'imyaka 18 yaratewe n'imvubu hafi ya Tanganyika. Ababa ku nkengera y'ico kiyaga bavuga ko batekewe n'ubwoba. Uwo mugabo yishwe n'iyo mvubu yahambwe kuri uwu wa mbere mw'itongo ry'abapfuye ryo mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Ikiziga c'uwo yishwe n'iyo mvubu cari catowe ku mutaga wo kuri uwu wa mbere aho uruzi Dama rwinjirira mu kiyaga Tanganyika ku nkengera ya karitiye Nkayamba muri zone na komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Abanyagihugu bavuga ko uwo muyabaga yariwe n'iyo mvubu mu gihe yari yururutse ubwato bwo kuroba mu kiyaga Tanganyika. Ico gikoko coba carasetse ubwato imbere yo gukomeretsa uwo muhungu yaciye agwa ubwo nyene mu mazi. Bukeye bwaho umuryango wiwe watoye ikiziga ciwe ku nkengera y'igisagara ca Rumonge. Abanyagihugu baba ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika bavuga ko barajwe ishinga n'imvubu zitabangamiye gusa abarovyi ahubwo zinabangamiye ababa ku nkengera ya Tanganyika zikanonona imirima yabo. Uwo yishwe n'iyo mvubu yahora aba muri karitiye Nkayamba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Imana imwakire mu bayo. Nayo mu bindi kandi nuko mu ntara ya Cankuzo hari umukenyezi n'umuhungu wiwe baciriwe umunyororo wo guherayo. Jacqueline Kanyange n'umuhungu wiwe Jean de Dieu Hagabimana w'imyaka 24 bararengukijwe mu rubanza rw'ikibiriraho na sentare nkuru y'igihugu ya Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi. Hari kuri uyu wa mbere wa 30 Gitugutu 2023. Bagiriwe n'icaha co kwica Magnifique Irankunda, umuhungu hakaba n'umuvukanyi wabo bagiriwe n'icaha. Uwo mukenyezi n'umuhungu wiwe bakurikiranwa ko cakozwe ku mugoroba w'Uwimana uheze. Magnifique yishwe haciwe umutwe mu gihe yari aryamye ku gitanda kimwe na mwene wabo. Uwo mukenyezi hakaba na nyina w'uwishwe yaburanye ahakana icaha ariko ntiyanyugwishije icariho c'umushikirizamanza. Ibitenge biriko amaraso vyaratowe munsi y'igitanda c'abo bahungu babiri. Ikindi, Don Dodier ntiyari gushobora gusohora ikiziga wenyene hadafashijwe na nyina wiwe. Uko akaba ariko icariho c'umushikirizamanza yamwagirije. Uwo yavukana n'uwo yishwe we yaburanye yemera icaha. Yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose co kimwe na nyina wiwe. Babiri mu babanyi bari bahagaritswe mu mushuhirano bararekuwe. Abanyagihugu benshi bo ku mugwa mukuru wa Cankuzo bari bagiye kuri sentare nkuru y'igihugu gukurikirana urwo rubanza nk'uko vyabonywe n'umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi. Abavuganye na SOS Media Burundi bashimye urubanza rw'akarorero, bakaba barasavye abacamanza b'Abarundi muri rusangi guca ibihano bikomeye mu ntumbero yo guca intege abakora amabi nk'ayo. Nayo mu gusozera ano makuru nunyemerere ngugeze ko nino nkuru ivuga ko mu ntara ya Kirundo abantu 4 bapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no guhungabanya ibidukikije. Mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa gatandatu uheze, abantu 5 bararengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi bagirizwa ivyaha bitandukanye.
Inyuma y'urwo rubanza bane bagiriwe n'ivyaha bagirizwa baciye baja gupfungirwa mu gasho ka parake ya Kirundo aho bapfungiwe. Uwa gatanu yararekuwe. Babiri muri abo batanu aribo Christian Niyoyitungiye na Aniceti Nshimirimana baciriwe gupfungwa imyaka 2 no kuriha ihadabu y'ibihumbi 500 y'amarundi. Bagiriwe n'icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bahagaritswe inyuma yo gufatanwa ku mihana yabo amabido ya essence itaramenyekanye uko ingana. Uko akaba ariko isoko mu gipolisi rimenyesha. Abo bagirizwa ntibahakanye icaha. Muri urwo rubanza nyene abandi bantu batatu bararengutse kuri iyo dosiye nyene. Abo nabo ni Jacques Miburo, Bienveni Barutwanayo na Celestin Ndayizeye. Abo babiri ba mbere bashengejwe kubera guhungabanya amashamba. Ku bw'amasoko yacu muri sentare nkuru ya Kirundo, abo bantu bafatanywe ibiti baciye mu ishamba cimeza rya Murehe muri komine Busoni. Abo bagabo babiri baciriwe umunyororo w'umwaka umwe n'ihadabu y'umuriyoni w'amarundi umwe wese. Uwa gatatu yarejejwe. Ngaha rero akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza.